agashiramwo ivo rigaca yoroha. Haleluya. Akagenda gutya akumva umunyenga we kubera amavuta. Haleluya. Ukomeye amashyi Imana yacu. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Ndongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Sanzore mwiza Mana we, sanzore mwiza Mana we. Waduhaye inshuti ya bose Mana we, sanzore mwiza Mana we. Imana ni nziza cyane, yaduhaye umuryango mwiza witwa inshuti ya bose. Reka noneho dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere igice c'17 duhere ku murongo w'12 urupapuro n'amajana 4 mu isezerano rya kera. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aramwishyura ati nkurahiye uhoraho Imana yawe, naco mfise cyo kurya ataragafu kurushi gasigaye mu gaseke, uturanguzwa tw'amavuta ya elayo mu gakarabo. Mbere ubu ngira ntoragure udukwi tubiri kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukarye duheze duhwere. Eliya aramwishyura ati ntutinye, genda ugire nk'uko uvuze, bwabo ubanze uncumbire gatoya kanzanire hano uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe, kuko uku ariko Uhoraho Imana y'Abisirayeli agize, wako gaseke ntikazoshiramwo ifu n'ako gakarabo ntikazoshiramwo amavuta gushitsa ku munsi Uhoraho azorekurira imvura ku isi. Imana ishimwe cyane. Nuko aragenda agira nk'uko Eliya avuze, kandi uwo mugore n'abo mu rugo rwiwe na Eliya babijya igihe kirekire. Ako gaseke ntikashiramo ifu n'ako gakarabo ntikashiramo amavuta, nk'uko ijambo ry'Uhoraho yavuze ryo yavugiye muri Eliya. Dukomere amashyi Imana yacu. Twegere imbere muri iki gitabo nyene cy'Abami ba kabiri igice ni ca 4 duhere ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Elisa akura umupfakazi mu mwenda. Bukeye haza umugore kuri Elisa, umugabo wiwe yari uwo mu biga ivyo kuvugishwa, aramutakambira ati umusavyi wawe ariwe mugabo wanje yarapfuye, kandi urazi ko yubaha Uhoraho, none utwishuza araje, kandi agomba gutwara abahungu banje bompi babagire abanyagano biwe. Elisa aramubaza ati none no gukorera iki? Ndakubaza, ari ico woba ufise imuhira? Nawe ati umusavyi wawe naco mfise imuhira atarugwavya gutuvuta twa elayo. Aramwishyura ati genda urabe ivyo utira mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bike, uheze winjire mu nzu uyugarane mwe n'abana bawe, ayo mavuta uyasuke muri ivyo bintu vyose. Ikintu cose uko cuzuye uraba aho gitereka. Nuko avuye yari abigenza kuno, ariyugarana bo n'abana biwe bamuhereza ivyo bintu, nawe abisukamwo. Nuko bimaze kuzura abarira umwana ati mpa ikindi. Aramwishyura ati nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta aca areka kuza, maze aragenda abibarira wa muntu w'Imana. Nawe aramwishyura ati genda ushore ayo mavuta wishure umwenda wawe, ayasigaye agutungane n'abana bawe. Dukomere amashyi Imana. Duhereye ku majambo twasomye hariya, n'igihe Eliya yari ahejeje gukora ibitangaza byo ku musozi Karumeli,
hamwe agahinyuza k'abasenga imana y'ukuri n'abasenga imana y'ibinyoma. Noneho Eliya amaze gukora umurimo w'Imana, Imana ikiyerekana ku musozi Karumeli ko ariyo Mana kwiye gusengwa. Ico gihe rero Imana iramenyekana nyamana. Eliya ngo ashorera bakamenyi n'ibishegu vyabo ku mwonga ngo abicire bose. Noneho ngo afata urugendo rwo guhunga Ezebeli ikaramuhiga ko barabakozi biwe zari imana ziwe. Niho rero yashika kuri umupfakazi aho agiye gusaba indaro. Noneho rero ngo aramuhamagara, amubonye ngo ariko aratoragura udukwi, aramuhamagara ati ngo hano muvasi. Nawe ngo aritabarasa, amaze kuza ngo aramubwira ati ubona wowe ushaka kundosa utwo kurya? Ngo aca aramurahira mu izina ry'Uhoraho. Sinzi nawe iryo worahira uyu mwanya bivanye n'ibibazo urimwo, ukabona yuko atagisigaye usigaje kurangiza. Noneho ngo aramubwira ati ndakurahiye izina ry'Uhoraho atari urushi rusigaye n'utuvuta dukeyi ngo tuturanguzwa, sinako gafurere yari isaha yako yo kukamarira, kugira ngo ndakarye twe n'umwana wanjye duhwere, kuko urabizi ko ataho gukura ivyo kurya. Kubera uruzuba rwari rumaze kwaka imyaka 6, rumaze kwaka imyaka 3 n'amezi 6, bigatuma ibintu byose biti, ivyatsi byuma, ibitungwa bigapfa. Ariko Eliya ngo aramubwira ati ntutinye, genda ubikore nk'uko ubanza uncumbire jewe, hanyuma nawe uraza kwicumbira mu nyuma. Sinzi ko uwo bishobora wewe, ko ubanza kubihebera mugenzi wawe kugira ngo urindire ico Imana iza gukora mu nyuma. Sinzi ko bafise kwizera kino gihe bariho uyu munsi, kuko hari nabo bigora gutanga mu bisagutse. Ivyo bafise bigwiriye birenze ku vyo bafungura, bikabananira kubitanga uyu munsi. Ariko umupfakazi abwirwa gutanga ivyo yari kurarira uwo munsi, ati banza ubimereze, hanyuma niwaheza kubimereza urahita uje kuraba wicumbemwe n'umwana wawe. Amen. Ijambo ry'Imana ryabitubwiye neza. Uwo mukenyezi ngo arumvira, aragenda aracumba, acumba umugozi w'Imana, araranguza ka gafu. We hari ingana gute mw'ikaramu? Amavuta hariya yangana gute mw'ikaramu? Aranguza agafu, aranguza n'amavuta. Noneho rero ngo aca aramushira atavyizigira gisigaranye. Ariko ngo iyo fu ngo ntigeze ihera, ngo babirya igihe kirekire. Irya fu yawe no munsi niwizera uzoyiga igihe kirekire cyane. Turya tuvuta niwizera. Nagira ngo tuganire ku mavuta. No munsi Imana yampaye ijambo rivuga ku bushobozi bw'amavuta. Ubushobozi bw'amavuta. Uno munsi turavugana ku mavuta y'ubwoko bubiri, amavuta yo mu buryo bw'umubiri n'amavuta mu buryo bw'impemu. Hanyuma wirabire ubushobozi muri mu mavuta y'Imana. Duhereye ku mavuta y'umubiri, urasanga umugabo yumye urukoba nka jewe, murabona ko numva, akaza akisiga. Ubu hagezweho amavuta ushobora kwisiga, murabona ko ni igikara, niko batwita twebwe abantu birabura. Urumva, urabona ukuntu irabura, murabona ko sa n'inkono nyene yatetse neza. Bakazana ayo mavuta nkayisiga, ugasanga asigara asa n'umuzungu, ugasanga umuntu yaramyotse neza, yarahindutse, yizera nka ba bahindi hariya. Haleluya. Ubwo ni ubushobozi buri mu mavuta. Amavuta ni igitangaza. Urabona kera hakira amateke n'imyumbati, buriya amateke wayatetse ukayatekana n'ibiharage, kera bayita ngo ni igicumbe. Hanyuma rero akicumba, amaze kwicumba, ndakubwiye mu kuyarya, mu kwicara ukayarya, ntiwejya wihuta, waricara ugahekenya, mu kumira akagenda araharura mu muhogo. Amavuta ntiyari bwagwira icyo gihe, ariko ajya amateke nyine uyafashe ukayateka, hanyuma ukazana amavuta ukayashiramo, babyita ngo ni ugukaranga cyangwa ikurunga. Aragenda neza ya mavuta akinjira indani mu mateke, akinjiramo, warisemura amavuta agatangura kunyerera mu kanwa, agatangura kwisesa mu kanwa. Noneho zanja zawe zikoroha, mu kuzimira ngaha zikamanuka zoroshe. Ubwo ni ubushobozi bw'amavuta. Iyo tugiye kuraba mu ivyuma bijya bagendesha biba birimo amavuta. Iyo icuma cyahezemwo amavuta mw'ivora y'imodoka, amavuta agakama, shoferi abagize ingorane kubera urugendo rwiwe agenda aragwana n'ivora
binigana kubera amavuta yaraheze, ariko yazana amavuta agashiramwo ivo rigaca yoroha. Haleluya! Akagenda gutya akumva umunyenga we kubera amavuta. Haleluya! Ukomeye amashyi Imana yacu. Ayo ni amavuta yo mu mubiri. Ibyiza by'amavuta twobivuga uyu munsi rikarenga. Noneho ijambo ry'Imana ritubwiye igitangaza cy'amavuta. Amavuta noneho washobora no gukura mu mwenda umuntu. Sinzi ko wabyumvise neza. Uyu mutamakazi ngo yari afise umugabo we ngo yari ngo yiga ivyo kuvugishwa, noneho ngo afatarana bimenya apfuye wapfa afise ideni. Sinzi na uheranyangana gute wewe. Hari ideni abantu benshi bari mu mwenda baheraniye umwami Yesu, kubera Yesu yaje kumusaba aritanga arondera wewe na jewe kugira ngo twegukire we. Ariko iyi saha abantu benshi baramuteye ibitugu, abo bari mu ideni. Atanga amaraso yiwe n'amazi ku musaraba n'amavuta yaramuri mwe yariye yose kugira wewe nguze woge muri ayo mavuta n'ayo mazi. Endoge mu kidengeri n'umani nawe yaroteyo. Amen. Amavuta ku bushobozi bw'amavuta, aho ubushobozi bw'amavuta wewe bushobora kubukura ahantu bukakwimura ukagushira ahandi. Haleluya! Amina. Ubushobozi bw'amavuta aho bushobora kukwishurira umwenda. Uheraniye bangahe wewe? Uno munsi amavuta niwayemerera arakwishurira ideni. Mukomera amashyi Imana yacu. Amavuta y'Imana ahindura ibintu. Dawidi yari umwungere w'intama, mbere yari umuhererezi wabo bivukana. Reka ndakubwire, mu bantu ba mbere basuzuguritse kuri iyi si nabungere. Ujya mwungere wawe ujya kuragirira uhora umuha icyubahiro kingana gute? Wewe ujya mwungere wawe aragira za nka zawe, wewe undi aragira za ngurube zawe, umwe aragira za mpene zawe, hari icyubahiro uhora umuha. Niyo mpamvu rero Dawidi yari inyuma y'abandi asuzuguritse. Umunsi umwe umukozi w'Imana Samweli araza avuga kwa Isayi ati ndangira ahantu umwana yitwa Dawidi ari, ngo aramushikira amusukako amavuta. Amaze kumusukako amavuta uwo mwanya ngo mpwemu yera mwinjiramwo, watangura kuvugisha, wacatangura kuba umuririmbyi, kandi mu indirimbo yaririmba ngo zirukana abadayimoni. Nico gituma Sawuli yagwaye indwara, umwami agwara indwara ngo bikange, indwara y'ibikange. Ibikange ngo bikaza bikamufata Sawuli, bimufashe arabura umupfumu n'umwe yomuvura, arabura n'umurozi n'umwe yomuvura, ariko aza kuvugwa n'agahungu kitwa Dawidi kasutsweko amavuta. Umva uno munsi wo kwemera tukayagusuka. Uno munsi mpwemu yera akazana amavuta muri wewe. Amavuta ya Dawidi amaze kuyasukwako ntiyasuye kwitwa umuhererezi, ahubwo yiswe umwami w'Abisirayeli kubera amavuta. Amavuta arakomeye. Noneho uno mukenyezi ngo aragenda abwira Elisa ati urabizi neza umugabo wanje yari umukozi w'Imana, ariko yapfuye aheranye. None uwunyishuza araje agomba ntwara abana. Erega nawe ukwishyuza arahari. Satani yamaze kukwishyuza ibintu vyiwe. Subiza Satani ibintu vyiwe, umubwire kuri kuja mw'ijoro. Amen. Shetani uti ideni ryawe uno munsi amavuta araririha. Uti ideni ndaguheraniye uno munsi amavuta araririha kubera vya vyaha vyose wagendana. Uyu munsi amavuta ya Yesu araza bikoze vyose werederere. Noneho rero Satani ideni ryewe uzobugishuye ninde agomba kwishura? Satani bamuvire. Waragenda aramubarira ati none gamuta komperanye none unyishuzaje. Amina. Umuntu aheranye abagowe hajya burya ntiyigera asinzira. Imana bashaka umuntu ari mu ideni umutima wamuhagaze. Urumva rero iyo umuntu aheranye ntasinzira, umutima wamuvyimbye. Ubwo no munsi ntiwori iryo deni nawe. Iryo deni ryawe ririhe hanyuma wibera amahoro. Haleluya. Nta wundi uheraniye ni Shetani, kandi kugira ngo umurihe uno munsi nuko wemera kwakira
akira amavuta. Ayo mavuta rero akaja kwishurira imyenda yawe yose. Ngaho rero wa muvyeyi aramubwira ati rero agira ntwara abantu. Samweli baramubaza, Elisa baramubaza ati wifuza ko gukorera iki? We uriwe bari kwishura gwiki? Nta kindi yari yifuza atari uko yokwishurirwa ideni. Turafise umuntu yatwishuriye ideni ku musaraba, uwo ni Yesu umwana wa Dawidi. Yaratwishuriye, yanyishuriye yarakubambiwe. Amaze kubambwa agenda ndihide. Nawe ndizera niwizera ko yakubambiwe amaraso yiwe akaba ariyo yoza ibyaha byawe, uyu munsi utaha wera derere. Twabwiwe ngo ntutinye. Hariho abantu batinya kubera baba bafite ibyaha byinshi, ariko Dawidi iyo yakora ibyaha ntiyigera atinya kuza imbere y'Imana, ahubwo yarenguka imbere y'Imana akayibwira aturanzi Imana, uranzi ko ntera, urazi yuko ntagororotse. Amina. Ijambo ry'Imana ndarikunda. Haraho nasomye ngo iyo umuntu avuze ko agororotse ngo aba yise Imana umubeshi. Haleluya. Urumva rero hariho abantu bazi guca imanza z'abandi ariko bataraca imanza z'umutima wabo. Imana ibashara. Uno munsi ndakugira inama nziza ngo uce urubanza rw'umutima wawe, rwa rubanza muguma muburana n'Imana. Haleluya. Erega uraburana kuko Yesu wacu wo twizeye mu nshuti ya bose si uwo dusoma mu mpapuro. Yesu twizeye mu nshuti ya bose si uwo tubwirwa. Yesu twizeye mu nshuti ya bose, haleluya, si uwo turaba mu mafilime, ahubwo Yesu twizeye niwo tugendana. Umwe yanditse muri Matayo 1 hariya ngo mbere na muri Yohana, umwe yanditse mu gitabo cya Yohana igice cya mbere ngo mbere na mbere jambo yariho, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo ni Imana. Haleluya. Ubwo rero niwe agenda araburana nawe, kubera iyo uriko uracira urubanza mugenzi wawe nawe aragaruka agaca araba iwawe ingene bimeze, kuko abakurimwo agaca rero atangura kukubaza akakuburanya. Rero urwo rubanza rero niko ngomba kuno munsi. Erega ikibabaje nuko abantu bose baja imbere y'imanza bagenda bifuza gutsinda, ariko ijambo ry'Imana ryoryo riranyuranya. Umuntu agomba gukira aratsindwa, yemera gutsindwa. Umuntu agomba gukira akijijwe n'ijambo ry'Imana aratsindwa, ahubwo haranira gutsinda, ahubwo haranira gutsindwa n'ijambo ry'Imana. Reka ndababwire, uyu mukenyezi yaza kuba wewe. Amina. Reka ndakubwire wewe, uyu muvyeyi yaza kuba wewe, wari kugenda imbere y'umukozi w'Imana umubwiye uti reka jewe hariho umuntu ariko arandenganya, ariko arambesherera umugabo ngo yapfuye amuherane. Ariko uyu mukenyezi yagiye ajanye umutwaro wiwe aremera imbere y'umukozi w'Imana ati umugabo wanje yapfuye aheranye. Ariko wewe ubwawe nturanemera ko ufite ideni imbere y'Imana. Hari abayiheraniye amasezerano bayisezeraniye, kuko iyo abantu benshi bari mu bibazo baca batangura gusezerana. Urumva ugasanga umuntu afite ingorane hama akaja imbere y'Imana agasezerana, niwe nkura ahantu ndoca ndagukorera, ariko ikamukura aho hantu agaca yibagira kuyikorera. Ayo n'amadeni uhera n'Imana. Reka rero turangize nuko byagenze. Umukozi w'Imana ngo aramubwira ati none jewe sinokurihira, ariko ndagomba ngo urihirwe n'ibikurimo. Umutima wawe nuza kukwishurira uyu munsi. Hamwe ati ufise iki none muhira? Ati jewe sigaranye uturanguzwa tw'amavuta. Waca aramubwira ati genda rero utire ivyombo. Urumva ngo kandi ntutire bikeya. Sinzi wowe mukene ufise uko bungana. Imana yakubwiye ngo rondera ivyombo, uno munsi igomba kukuzuriza. Wewe ukenye, wewe ushonje, uno munsi Imana igomba kukugaburira. Ikubwiye ngo tira ibiseke, ibiseke ikurundiremo.
wewe unyotewe amazi y'ubugingo, nawe arakubwiye ngo tira, arakubwiye ngo tira ibiseke. Tugiye gusenga Imana, nagira ngo wiyumvirize wewe ko ataco uheraniye Imana. Imbere yuko woja kuyisaba nuko ubanza kwitatura nayo, ubanze wikiranure nayo amadeni uyifitiye. Rero uyu mwanya ahagaze yuko twakira amavuta, abagomba amavuta y'Imana, abagomba ubushobozi, abagomba gutabagwa mu mubiri no mu mpemu. Reka ndababwire igituma abantu benshi badatabagwa nuko bataramenya inzira y'ukuri yo gutabarizamwo. Inzira ya mbere rero yo gutabarizamwo ni ukubanza kwemera ijambo ry'Imana. Ico gihe rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo ca musaba ico mugomba. Umaze kwemera ijambo ry'Imana uca usaba ico ugomba. Turagomba rero ubanze usaba amavuta y'imhemu yawe kugira ngo isubire igire ubuzima, isubire ikore neza. Usubire usaba amavuta y'ururimi rwawe, usaba amavuta y'ubwenge bwawe, ubwonko bwawe, ko benshi usanga ubwonko burimo amavirisi, burimo ingese ugasanga ziri mu bwonko bwawe, bigatuma ubwonko bwawe budatuna neza kugira ngo ukore imirimo yawe neza. Abo rero bakeneye amavuta mu bwonko, nta handi razanana utabanje guca mu ijambo ry'Imana, utabanje guca mu kidengeri, koga mu maraso ya Yesu. Aho rero niho uza kuronka ivyo wasaba Imana. Ngiye gusenga Imana. Urakoze Imana yacu iri mw'ijuru, uri Imana yacu, uri Imana y'inshuti ya bose. Ijambo ryawe ni ukuri kandi ijambo ryawe ntiribesha. Uyu mwanya umaze kutwigisha Mwami ko tugomba kugira amavuta kugira ngo ubushobozi Mwami bwawe bukore. Haleluya. Kugira ngo twishyurire imyenda yacu iyo mu mubiri n'iyo mu mpemu, nuko tubanza kuronka amavuta yawe. Ayo rero akaza gutemba mu mutima, agatembera no mu mubiri. Ngo aba rero abumvise ijambo ryawe noneho rikora ku mitima yabo. Haleluya. Baraciye bugufi Imana, umwe wese arisabiye imbabazi hano Mwami imbere yawe. Nta wundi bapfukamiye atari wowe Imana, barapfukamye barusaba amavuta, barusaba ngo ubishyurire ya myenda yose wabishyurira ku musaraba. Bapfukamye mu maraso yawe. Rero reka ibyaha byabo bihanagurwe Mana, umwe wese ibyaha byiwe bihanagurwe, hanyuma Mwami uca usuka umugisha ku muntu wese, umuntu wese atahana umugisha Mana. Urakoze nyir'icyubahiro, urakoze Mana nziza, nubaha umugisha wawe mu izina rya Yesu. Amen. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.